tubaramutse tubifurize amahoro y'Imana tubageze nuko badukurikirana kuri Gandu Films. Umwanya udasanzwe aho tugomba tuganire kuri utu na turiya, aho tugira tuganire ku bisanzwe biriko biravugwa ku mushingantahe yavuze ngo agateka k'abagabo gaharanirwe, agateka k'abagabo nako kagire aho gashobora kuvugirwa, umugabo agire aho ashobora kudodora. Rero uko bisanzwe biri mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no kw'isi yose, hasanzwe ata kigo na kimwe, nta shirahamwe na rimwe risanzwe rivugira abagabo nk'uko umushingantahe yabivuze ngo abagabo bavugirwe, agateka kabo nako gaharanirwe. Nk'uko bisanzwe biri rero, ngo abagabo nabo gutereranwa, abagabo basanzwe bobo bikwije, ngo basanzwe aribo bategerezwa guhura n'ibibazo byose. Ngarutse ku ruhande rw'ivyo, ngo umuntu w'umugabo ni wa muntu asanzwe ashoboye ibintu byose, ngo nk'uko bamwe babivuga nagiye numva bavuga ngo agateka k'umugabo ngo ntigakenewe, ngo kubera ko iminsi yose ngo niyiwe, iminsi yose ngo niwe, ngo n'abo bagore ngo baronse ako gateka kabo ngo kubera umuntu w'umugabo ngo niwe yagashinze, ngo niwe yabishizeho. Ariko nizere ko uwatoye iryo tegeko canke abashinze ayo mategeko, ako gateka k'abakenyezi n'ivyo bindi vyose, hari mu myaka ya kera. Ayo n'amategeko amaze ibihe binini cane, kumbure amabi ntiyari bwagwire, aho umuntu w'umugabo ashobora kuvuga mu rugo rwiwe ntiyumvirwe. Rero nariko ndiyumvira, yarabivuze marezo sosiyo, haca ku bintu bitandukanye, hacako ibiganiro bitandukanye, bamwe bavuga ngo ntibikenewe, abandi bakavuga ngo birakenewe. Ariko jewe mpagaze ku ruhande rw'icyumviro mvuga ngo iyo biba bikunda, nimba bikunda bikorwe, agateka k'abagabo nako uwo munsi ubeho, ndetse amashirahamwe aharanira abagabo, agateka k'abagabo abeho, kugira ngo ibisata byose ndetse n'ibitsina byose ndetse n'ikiremwa muntu kigere kwishira no kwizana, gifise n'amategeko akigenga ndetse n'amategeko agikingira. Uno munsi umuntu w'umugabo ahuye n'ikibazo, mengo nibisanzwe ngo umugabo ahura n'akaje, niko tumenyeye kumva. Umugabo nuwo guhura n'ibibazo ngo akavyakira, ariko hari si ibibazo byose usanze ukunda gusanga biba bikenewe ko umugabo avyakira. Kumbure hari igihe umugabo arenganywa by'ukuri bigaragara, ariko kubera ko mengo wa mutima nyene, umugabo ni wo guhura n'ibibazo agapambana, umugabo ni wo guhura na vya bindi nyene akavyihanganira, umugabo ni wo kwishura, umugabo ngo umugabo ararya ngo imbwa zikishura. Ivyo rero kenshi iyo migani ikunda gukora yerekeza ku bagabo. Sinibaza rero ko umugabo nawe agateka kiwe katoharanirwa, katovugirwa. Je ku bwanje nca niyumvira ikibazo, mbega ko tugomba tubihere mu Burundi, mbega ibihugu kubera ko aya mateka canke agateka k'ibintu vyose gahimbazwa ku rwego mpuzamakungu, tubihereye mu Burundi bizokunda? Bizoshika hahandi nyene twovuga ngo isi yose ihimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'abagabo? Rero nawe urashobora kucibaza, cyangwa urashobora kuba waracibajije, naje ndashobora kucibaza. Mugabo nibiba bikunda, mu gihugu dufise abagabo, mu gihugu dufise vyose turabifise. Rero niba bikunda, turasavye dushimitse abo bishobora bashobore guharanira agateka k'abagabo, habeho ibigo biharanira agateka k'abagabo, kurya abandi ibindi bisata canke ibindi bitsina bifise agateka. Hari agateka k'abana, agateka k'abamama, k'abakenyezi,
ariko nta gateka k'abagabo. Rero ibibe bikunda turasabye bishigwe mu ngiro, badodora ahashoboka kumbure kugira ngo turabe ko bizohevura bikaja mu ngiro, kugira ngo agateka k'abagabo nako gaserukirwe ku by'ukuri aho bigeze, aho tugendagenda, aho dushobora kuba tugeze amaso. Hariho abagabo basigaye babaho kubwo kurinda nyene, babayeho nyene bimwe bivuga ngo umugabo ahura n'akaje karamana, canke ngo umugabo arinda kaje, ugasanga umuntu w'umugabo mu rugo rwiwe ntakivuga, agira ngo aravuze bakamurenza induru, bakamuhagarara hejuru, yagira ngo aracishijeko akanywafi, ya mategeko asanzwe ka gateka gaharanira abo bantu, ugasanga gaciye gahaguruka, umugabo agatabwa mu gasho, umugabo agacibwa amande, ariko batamanje kuraba mbega agateka kiwe nako yari kudodora he, mbega nawe akeneye gukingirwa gute kugira ngo yiyumve ko ari mu bandi, afise agateka kamukingira. Ugasanga ivyo vyose n'inzitizi canke n'intambamyi zigenda zigwa kuri wa mugabo, izo n'intambamyi zigenda zihura na wa mugabo. Kumbura bariko baradukurikirana bafise ico mushobora kuvuga, mwandike aho muri commentaire kugira ngo turabe ko bizokunda. Mbega ushobora kuba wiyumvira nkanje, je hageze igihe ndiyumvira none ko tubihereye mu Burundi bizokunda aho bija ku rwego mpuzamakungu, ku buryo duhimbaza umunsi mukuru wahariwe agateka k'abagabo nka kurya hasanzwe hariho umunsi mukuru usanzwe uhimbazwa w'agateka k'abakenyezi. Rero ni kimwe niyumviye vuga ngo reka dushishikare kuvuga kugira ngo kumbure naho vyohera aha mu Burundi, nizera ko nakare nitwe dutegerezwa kumanza gufata ingingo y'ingene twobaho. Hariho indongozi mu gihugu zishobora gufata ijambo ikavuga ngo ubu hagiyeho itegeko iri, kandi bigakunda tukarikurikiza kugira ngo ibice byose bigende vyubahirizwa, bigende bigira agateka kabo, kubera ko birateye isoni, birateye akamaramaza aho ushobora kubona umuntu w'umupapa, umuntu w'umugabo mu rugo agira ngo aravuze ata jambo akigira, agira ngo agize ico aterera, agira ngo agize ico avuga, ukamengo ntaco avuze, ntafise n'agateka kamuharanira. Rero nibaza ko iciyumviro canje vyoba bikunda agateka k'abagabo gaharanirwe, nanje ngiye ku ruhande rwo kwifatanya n'urya mushingantahe yavuze ngo bagiye kuvyiga, basaba inzego kugira ngo agateka k'abagabo nako gaharanirwe, kubera ko birateye isoni aho umuntu w'umupapa, aho ashobora kuba atovuga ijambo na rimwe, ashobora guhura n'ibibazo bitandukanye adafise aho yitura, aho ashobora guca ahantu akagwa mu bibazo vyose ukamengo niwe yavyiteye, akabeshegwa nkuko urya mupapa yagiye abisigura, urya mushingantahe yagiye abisigura, akarenganywa mu buryo bugaragara, ariko kubera ko mengo niko bikwiye kumera, mengo niko bimeze, ugasanga mengo ni ibintu bisanzwe. Rero sinzi nawe uriko uradukurikirana ico ushobora kuba woterera, kumbure twebwe nyene nitwe tuzotuma bikunda, turi bene Burundi, turi bene mugabo umwe, vyose bizokunda. Nta kidakunda mu gihe mushize umutima hamwe n'inama kugira ngo mugende mwunga ubumwe, canke mugende mushiraho ivyo mubona mushobora kuborohereza kugira ngo igihugu canyu gitere imbere. Ariko iki c'abagabo ndibaza ko gitegerezwa kuba au niveau mondial kugira ngo ibitsina vyose bigende vyubahirizwa, umuntu w'umugabo agende afise
amategeko amukingira kugira ngo nawe ntahohoterwe nk'uko bisanzwe biri, ugasanga umuntu w'umugabo niwe ahura n'ibibazo bitandukanye atagira uwumuvugira. Rero iciyumviro canje cari ico, sinzi nawe uko ushobora kuba uvyiyumvira, shiraho muri commentaire kugira ngo giteze imbere igihugu cacu, na cane cane kuko turi bene Burundi, turi bene mugabo umwe, turi abana ba Ntare. Murakoze cane rero, uwufise ico ashobora guterera ashobora kwandika aho muri commentaire kugira ngo bigende neza. Tubifuriza amahoro y'Imana, mugubwe neza. Abakunzi bacu ba Inganji Films turabakunda cane, Imana ibahezagire, murakoze.